murikira abarundi rumuri rw'amahoro. Ndabahaye ikaze mwebwe mwese muriko murakurikira kino kiganiro. Uburundi ni igihugu cyiza cyane kuko gitatse ibyiza byinshi. Ni igihugu kirimo amahoro n'umutekano kandi abene igihugu barabyishimiye. Kuva na kera narindi ni igihugu basokuru bamye batazira ko ari igihugu c'amata n'ubuki. Nico gituma rero kubera ko ari nyabagendwa kuva kwigenekerezo rya 17 Munyonyo gushika kwigenekerezo rya 27 Munyonyo urumuri rw'amahoro ruriko rurazumurika igihugu cyacu c'u Burundi ku ncuro igira 15. Nkuko maze kuvyibonera aho rushitse abaruherekeje aribo twita intwara rumuri hamwe nabo bafadikanije baraheza bakifatanya n'abavukantara mu bikorwa by'iterambere binyuranye biba byashizwe imbere mu ntara. Uno mwaka rero urumuri rw'amahoro ruri ku civugo kivuga ngo twese hamwe tugwanye ubukene igihugu gitera imbere. Naho biruko murazi ko isi yose yugarijwe n'ikiza ca coronavirus, ari naco gituma ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwagiye burafata ingingo zinyuranye kugira ngo bikunde umwene gihugu agume ku kivi gutyo iterambere ryiwe n'igihugu ntibihagarare. Muri kino kiganiro rero abo turi kumwe muri kino kiganiro baraza kudusangiza ibikorwa nyamukuru bariko bararangura aho baherereye kugira ngo bikunde umwene gihugu ashikire iyindi ntambwe y'iterambere. Bega none umwene gihugu amaze gushikira intambwe y'iterambere yorangwa n'iki? Mbega uruhara rwiwe kugira ngo ashikire iyo shusho goba aruruye? Ibi ni bimwe mu bibazo abatumire turi kumwe baza kuduha ko umuco muri kino kiganiro. Reka mbere ndabahe ikaze. Reka mpere kuri Leonidas Ndayizeye, ni umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ry'intwara rumuri. Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane, ndabaramukije n'abarundi bose. Murakoze gose kwitaba buno butumire. Ubwa kabiri turi kumwe na Fifiye Nkurunziza, no umuyobozi mukuru ajejwe iterambere rusangi no kwegereza ubutegetsi abene gihugu. Ndabahaye ikaze kandi ndabaramukije. Murakoze cyane, ndabaramukije nanje. Ndaramukije n'abarundi bose bakurikirana ibiganiro vya televiziyo y'u Burundi. Ego murakoze gose namwe bwe kwitaba ubutumire bwacu. Ubwa gatatu turi kumwe na Reverend Dr PC1 Nitunga Servilia, ni umuyobozi mukuru w'ikigega kijejwe guteza imbere amakomine Phonique. Ndabahaye ikaze namwebwe, ndabaramukije. Murakoze cyane, ndabaramukije mwese, ndaramukije n'abene gihugu bose bariko baradukurikirana. Murakoze. Ego murakoze kandi kwitaba ubutumire bwacu. Ubwa kane aribwo bwa nyuma turi kumwe na Vitani Yungeko, ni umuyobozi ajejwe ikigo cy'igihugu kijejwe akazi kugwaruka ABEJ mu funyafunyo, akaba muri kino kiganiro yaserukiye ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo ugwaruka. Ndabahaye ikaze kandi ndabaramukije. Murakoze, ndaramukije ugwaruka n'abene igihugu bose bariko baradukurikirana muri kino kiganiro, kuko ubushikiranganje twaserukiye bujejwe ugwaruka buri ku kivi. Ego murakoze gose. Murakoze kandi mwakoze kwitaba utumire bwacu. Reka rero mpikaze abariko barakurikira kino kiganiro. Ariko imbere yuko dutangura ikiganiro cyacu nyenzina, reka tubanze dukurikirane ingene ibirori byo gutanguza icese urugendo rw'urumuri rw'amahoro byagenze hari mu ntara ya Gitega, umugwa mukuru wa politike w'igihugu, aho nyene icubahiro yatanguza icese ivyo birori. Tubikurikirane. Murikira abarundi rumuri rw'amahoro duhindura ingendo rumuri rw'amahoro tugwanye ubunebwe tutuze ubukene twiyunge tuteze imbere Uburundi
duteze imbere Uburundi barundi bene mama oya ngwino ubonye urumuri rw'amahoro ubonye amahoro ubonye umwumvikano ubonye ugushyira hamwe kw'abenegihugu urumuri rw'amahoro abarundi bararuzi kuko ku isi yose urumuri rw'amahoro rurubahwa ahari ubutwatu habiba amajambere murabo kw'abarundi dutera tuja imbere aya mahoro twarose tuyakanishe iterambere turwanye ubukene imana yaduhaye ibikwiye harageze ko abarundi rero tugira urunani twese kugira ngo turwanye ubukene igihugu cyacu kive mu kamaramare ko kwama citwa igihugu gikenye kandi imana yaduhaye byose muri iki gihe Uburundi cyo kimwe n'isi yose byugarijwe n'ikiza cya coronavirus ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwagiye burafata ingingo zibereye kugira ngo buhangane n'ikiza cya coronavirus nacyo gituma ahubwo n'urugendo rw'urumuri rw'amahoro rwakunze reka dukurikirane uwahora aramutswa ubushikiranganji bw'amagara y'abantu Tade Ndikumana aho aza kutumenyesha kudushikiriza iyi ngingo nyamukuru zagiye zirafatwa kugira ngo bikunde umwene gihugu agume ku kivi gutyo iterambere ryiwe n'igihugu ntibihagarare. Twagiye dushime leta y'u Burundi kubera urumuri rw'amahoro ni ikintu gikomeye cyane. Muti rero ingingo zafashwe zingana gute kugira ngo icivugo cy'uno mwaka ati twese hamwe turwanye ubukene dushe ku iterambere rirama byoba byagenze gute. Icambere nuko dushima kuko amahoro ni ikintu gikomeye cyane. Iyo ataba uno mwaka tumaze mu mahoro n'umutekano ntibyari gukunda yuko turwanya kino kizo cya coronavirus. Cyo ni cambere dushima. Rero nkuko mubizi haci ibintu byinshi mu bindi bihugu harabaye icyo bita kuguma mu nzu ibintu confinement ariko ngaha mu Burundi twarakoze ibishoboka byose kugira ngo abene gihugu babandanye imirimo ya misi yose yo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu. Ivyo rero byashobotse gute no gushira mu ngiro wa mugambi wa nyiricubero mukuru cyacu Burundi yitiriye ndakira sinandura kandi sinandukiza coronavirus. Ndakira kubera yuko umenya yuko ugwaye cyangwa utagwaye. Rero turashimira leta y'u Burundi kuko twashoboye kuronka uburyo bwo kugura ibikoresho byo gupima. Abantu bamenyesha yuko si bihugu byose abantu bashobora kwipimisha umugira wa coronavirus ataco barishe. Cyo ni ikintu gikomeye. Kandi iyo tuvuga tuti turihishe hari gihe amikoro y'abarundi ntangana. Umuntu yari ushobora kuvuga ati jewe nta buryo mfise none raba zishobora gushikaho nipimisha. Abantu bose barapimwa umuto umukuru umwana ukuze eka mbere n'abatama. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Tumaze rero gushiraho ibikoresho byo gupima hari habo twasanga bagwaye. Turashima cyane yuko twashoboye gukora ku buryo ubugwaye wese aronka imiti agakira hanyuma batagwaye nabo bakabandanya ibikorwa by'iterambere kugira ngo nitwugare igihugu kuko byari kugorana cyane bwiye abantu ati guma mu nzu. Sinibaza yuko ababigize hari ico bashizeho kirekire turiko turarabe hari uko bimeze ku isi. Ukuvuga nabiyugaranye bahavuye bigururira kandi coronavirus kihari. Twebwe rero uwo mugambi wo gutuma abene gihugu bipimisha ku bwinshi byarafashije cyane kugira ngo tubone abagwayi tubashire ku miti hanyuma bakize babandanye ibikorwa by'iterambere. Sinanduza ikintu gikomeye naco kugira ntiwanduze nukubuzi yuko utanduye hanyuma nukushira mu ngiro zangingo zo kugira isuku kwirinda kuramukanya ukaraba kenshi n'amazi meza n'isabune hamwe eka nivyo byose bishobora gufasha kugira ngo umuntu yikingire akingire n'abandi. Ntiwandure kandi ntiwanduze. Ujya mugambi rero nibaza yuko
ari ikintu gikomeye ku gihugu cy'u Burundi. Rero nawe nyene iyo ataba amahoro wari kuranguka. Urumva rero ko twashyize ku bintu bishimishije ku buryo kuri iyi tariki dushitse ngaha atabantu barenga ubusa upimye abantu 100 ushobora gusanga hafi munsi y'umuntu umwe ari we yanduye. Ivyo ni ibintu byiza kandi byatumye n'izindi ndwara tubananya tuzivura, kuko aho bagize ingorane hanini nuko abipimisha coronavirus babaye benshi mu mavuriro baca bibagira kuvura izindi ndwara. Aho natwe twaciye dushiraho umugwi wamaho, aho tubonye ibara biko biraduga kuko twabikoze mu ntara za Kirundo za Ngozi, tusha dufise turungika umugwi dufite mu bushikiranganje ukaza gusahiriza, tugashira ayandi masite mu mbavu kugira ngo waragiye gucandagisha umwana ashobore kuronka abamwakira, urwaye malaria aronka abamwakira, ufise imbanya aronka abamwakira, mugabo n'abandi bakeneye kwipimisha coronavirus babikore batabujije abandi kwivuza. Ivyo byatumye rero abenegihugu muri rusange bagira amagara meza, bitanye naho twagiye turabona ahandi wasanga umuntu yagumye mu nzu indwi zibiri ntiyakoze, inzara ikamufata, ubutunzi bw'igihugu bukasinzikarira, ariko twashoboye kubikora ku buhinga novuga bw'abarundi kugira ngo dushobore gutuma amahoro ko hari abenegihugu babyaza umusaruro ayo mahoro bari ku kivi, kandi twongera tubakingira coronavirus abandi nabo tubavura. Ubu naho reka mpe akanya umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe Intwararumuri abanze adusigurire atubwire insiguro baha urumuri rw'amahoro. Urumuri rw'amahoro mu Burundi rwatanguye mu 2006. Sogokuru wacu nyenicubahiro Petero Nkurunziza niwe yagize iyerekwa ryo gukoresha ikimenyetso cy'urumuri kugira ngo yerekane yuko amahoro asasagaye mu Burundi, amahoro akwiragiye ari mu Burundi ni nyabagendwa, kandi yongera afashe abarundi gusubira ku kivi neza inyuma y'imyaka atari mike bari bamaze mu ntambara. Ikimenyetso cy'urumuri dukoresha n'urumuri rutangwa n'urubeya. Urubeya nago muraze ko rukomoka ku muriro. Mugabo mubirabizi neza yuko urumuri rushobora kuva ku bintu bitari bike. Hariho urumuri rutangwa n'izuba, hariho urumuri rutangwa n'amatara y'umuyaga nkuba, hariho n'urumuri rushobora kuba rutangwa n'umuriro. Nyenicubahiro mukuru w'igihugu yashimye gukoresha urumuri rutangwa n'umuriro yisunze umuriro wi Olympe mu gihugu c'Ubugereki, ico bita flamme olympique. Uwo muriro rero urafise insiguro. Mu bisanzwe ibihugu vyose biraha ikibanza kidasanzwe ikimenyetso c'umuriro. Ikibanza kidasanzwe ku kimenyetso c'umuriro kuko uravye no mu Burundi umuriro cari ikintu gikomeye cyane abantu bashimikirako cyane, turetse yuko bawukoresha mu gususuruka canke n'ibindi, mugabo umuriro bafata yuko ari kimwe mu bintu Imana ikoresha mu kurema. Mu miryango y'abarundi nta murundi yiyubaha yashobora kurara mu nzu itagiramo umuriro n'amazi. Bavuga bati Imana mu kurema iza kubumbabumba umuntu ikoresha umuriro, inguvu z'umuriro, mugabo izirizimya mu mazi babitse ngaho mu nzu. Ico rero ubwo rubeya rw'umuriro ni ingabire y'Imana, kandi n'abanyisirayeli barabishimikako cyane. Ndabona muri Bibiliya muravye neza turabona umuriro mu gisaka caka kidatokombera ca Musa, turabona umuriro bawukoresha mu gutangisha inkuka baturira amashikanwa, canke mu gukoresha ibintu bimoga neza, mu gutumisha ibimoga neza bavuga ngo bishimisha Imana. Turabona kandi Eliya awukoresha mu kumaramaza abantu
abantu bakorera ibimana bitari byo turabona kandi kuri mutima mweranda. Mutima mweranda mu bwuzure bushasha mu kuza ku batumwa yaje mu mbeya z'umuriro. Urumva rero umuriro umuco dukoresha mu rumuri rw'amahoro si umuco utangwa n'aya matara mubona canke si umuco w'izuba, ni umuco utangwa n'urumuri rwatanzwe n'urubeya urumuri nuvuga rwatanzwe n'Imana. Neno muntu ararumuri tuko turagira urumuri rw'amahoro turakunda kuvuga ati force kubera iki ko tuma twibuka yuko umuriro ubwo rubeya ari urubeya atari urubeya gusa, n'umuriro utanga inguvu, n'umuriro ususurutsa, n'umuriro kandi ubonesha. Mu 2006 rero nico wahiro Petero Nkuru Nziza hitamwo urumuri rw'amahoro kugira ngo yereke abarundi n'isi yose yuko amahoro yaje. Akorana n'abantu bari bamwegereye na cane cane bari baraciye ku rugamba hamwe n'abandi bose bafashije mu rugamba rwo guharanira demokarasi n'amahoro mu Burundi. Ico rero kimaze kibaye arafasha gose ku mwaka ko twagiye turagira urwo rumuri rw'amahoro gushika naho mu nyuma yo 2015 babona bati vya bintu ntibisanzwe kuko twabonye ibyacu twaciye mu 2015 harabaye ibintu bidasanzwe mu Burundi ku buryo urumuri rw'amahoro rwo mu 2015-2016 byabaye novuga nk'ikimenyetso kidasanzwe. Abantu baragira ati burya intsinzi twaronse, intsinzi twaharaniye, amahoro twaharaniye ni tunga ridashumbushwa rikomeye gose. Niho rero gahimiriza abantu bagendana ati shingishira hamwe baca ryitazira intwara rumuri baca bariha acariha ubwo burenganzira bwo kuguma aribo batunganya urwo rumuri rw'amahoro. None munsi murabona ko turi ku ncuro ya 15 ibikorwa nyamukuru yo urumuri rw'amahoro riko rurazunguruka igihugu cyacu cyose. Intwara rumuri baba bariko barakora nibihe? Murakoze cyane. Ibikorwa bikuru intwara rumuri zirangura mu rugendo rw'urumuri rw'amahoro ni ukumurikira iterambere. Bamurikira iterambere gute? Baravugana n'intwaro mu maprovinsi no mu makomine bagaheza bakaraba ibikorwa bikuru biriko birakogwa, ibikorwa bimwe ntawoja muri vyose, ibikorwa bahisemwo ko bereka Uburundi cane cane bashimye kuratira igihugu Burundi n'amakungu, bagaheza bakagenda tugakorera ibikorwa rusangi. Ibindi bikorwa dufashanya ni ibikorwa dukora ni gushigikira abantu baba bafise amikoro make. Abo bantu bafise amikoro make turabegera tugafashanya n'unze n'intwaro hanyuma tukabashira ibibunganira igihe gitoyi, bibaye ngombwa tukabafasha no kurondera, hari nk'abo dufasha kurondera uburaro. Hari akabariro kandi n'ibindi bikorwa biremesha amahoro cyane na cyane dukorana n'ugwaruka nk'ugukina inkino z'umupira w'amaguru, volleyball na basket, ibintu mwe n'ivyo kugira ngo abantu bagume bumva aho tugeze hose yuko igihugu gitekanye dukwiye kuguma ku kivi. Ego mwariko muravuga ko gwaruka ruri mu ntwara rumuri kandi nivyo umengo harimo abarenga ijana mwise abatlete abanonotsi. Ego mu bushikiranganje bujejwe ugwaruka ivyo byose barakoze ibitari bike kugira ngo ugwaruka ruhinduke rushobore kuba mu bari imbere mu rumuri rw'amahoro, mu bagenda mu rugendo rw'urumuri rw'amahoro, gutyo bashobore mbere no kwifatanya n'abandi mu bikorwa by'iterambere, gutyo babumbatire n'amahoro. Ibikorwa nyamukuru rero muba mwarakoze kugira ngo ugwaruka by'ukuri gumve yuko rufise uruhara ntangere go kubumbatira amahoro byo bari biye. Ubushikiranganje bwacu mu byo bujejwe harimo ugwaruka uramaze gukora ibintu byinshi. Mbere namenyesha yuko nko muri iyi programme y'urumuri rumurikira igihugu ubushikiranganje bufisemo uruhara rudasanzwe rwashigikiye cyane ishiramye n'intwara rumuri. Mugabo muri rusangi murazi ko ugwaruka
kuvanye n'icubahiro mu gihugu cyacu Burundi amaze kuvumera kugwaruka rwose ruja hamwe kugira ngo ugwaruka rwose umuntu wese mu gihugu n'ugwaruka rurimwo umuntu wose uronke ivyo ufungura n'umufuko uronka amafaranga kashe buja ku kivi rwose no babwira ko leta itakoze mu gushikiriza ubushikiranganje mu kubuha ibigo n'ubuyobozi bukuru budasanzwe bubujejwe aha twovuga nk'ubuyobozi bukuru bujejwe ugwaruka bafise ibisata bitandukanye igisata ca mbere kijejwe kwigisha ugwaruka mbere no kubaha nuvuga ati agasunuzo bita kit de démarrage mu gwaruka gwashinze imigambi muri direction bita insertion économique des jeunes. Aha nagira ngo mubanze mushimikire ku byo ubushikiranganje bwoba bwararanguye kugira ngo ugwaruka rube mu bantu bashigikira amahoro babumbatira amahoro kugira ngo ntirutwagwe n'abacyumvira gutera umudugararo mu gihugu. Ubushikiranganje buramaze gukoranya ugwaruka mu gihugu cyose biciye muri za nganda zidasanzwe inyigisho haba kuremesha amahoro turakorana ugwaruka mu gihugu cyose tukarukoranya tukaruganiriza kandi rukatwumvira. Murazi ko mu bushikiranganje hari igisata kijeje inkino kugira ngo ugwaruka rubumbatire amahoro buciye mu nkino mu gihugu cyose uhereye mu makomine ku mitumba. Naco gutuma mbere mu bushikiranganje baraye begereje intwaro ugwaruka nukuvuga ubu mu ntara nka zose hariho ubuserukira ubushikiranganje ajejwe ugwaruka inkino n'imico kama kuvyo byose birafatanye n'ibintu bifasha kugira ngo ugwaruka rube rumeze neza. Ubushikiranganje ko burakora cyane kugira ngo ugwaruka rubana yutsimbatsa amahoro. Navuze yuko turi gutegura isabukuru ridasanzwe ry'imico kama aho ugwaruka w'intara zose gwashoboye kuza kwerekana ubuhinga bwabo biciye mu mico kandi baca basubira mu ntara bahakuye byinshi na nyene cubahiro mu gihugu cyacu Burundi yaje kudufasha kugurura. Nabwiye ko twaserukiye ubushikiranganje bujejwe imigabo n'imigambi y'ibihugu biri mu karere k'ubuseruko ugwaruka nk'imico kama naho nyene hari igisata kijejwe imibano nahone baguma bafasha ugwaruka mico bita guhiganwa mu guhiganwa bigatuma rero bashobora kuhigira ibintu byinshi bakamuha n'ubushimwe bagahiganwa n'ibindi bihugu biri muri kano karere kuko tubakundisha igihugu kandi tukabigisha kandi n'ukuntu bogenda guhiganwa n'ibindi n'undi gwaruka ruri mu bindi bihugu twegeranye kugira abana yutsimbataza amahoro n'umutekano. Nagira ngo mbaze umuyobozi mukuru ajejwe iterambere rusangi no kwegereza ubutegetsi abene gihugu ibikorwa nyamukuru mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu kukira biriko birarangurwa kugira ngo umwene gihugu aho atumbereye hose mu gihugu ashikire iyindi ntambwe y'iterambere n'ibihe. Mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano ibikorwa birahari bitari bike ngira ngo ngaha ntituza kuronka akanya ko kubishikiriza byose ariko reka nce ku masonga mbanze mpere hejuru gatonya kuvuga gatonya ku iterambere rusangi. Tuvuze iterambere rusangi sinzi ko twese tujumva co kimwe dufasha tukabitahura co kimwe. Kera wamengo umuntu kuraba ko ateye imbere ni mu gisagara. Mu gisagara niho hari abantu benshi bateye imbere ariko tugeze hariya mu mitumbi iwacu hariya hari abene gihugu kugira ngo umuntu abone ko umwene gihugu ateye imbere hari ibintu byinshi kera baraba utunzi inka bakaraba ufise amatongo menshi ariko uko isi igenda iratera imbere niko n'Uburundi butera imbere niko n'abantu bagenda baratera imbere. Iki gisata c'iterambere rusange rero tuca tukiraba tukurikije ngira ngo intambwe nyinshi umwene gihugu ashoboye kuvyuka mu gitondo akaronka ico afungura yambaye agahuzu yajanye umwana ku ishuri arashobora kuja kwivuza agwaye arashobora kuziganya amafaranga 1000 canke 2 canke 3 canke 5 ku kwezi arashobora
kurungika umwana kuja kwiga mu ishuri ry'indaro, arashobora guterera komine mu kubaka ibarabara, arashobora guterera umutumba bako mu kubaka ivomo. Ivyo n'ibisata dushobora kuraba turabiramwo iterambere. Rero mu bushinganje bw'iwacu novuga ntingira ngo leta yajeje gukurikirana gukordona ivyo bintu bijanye n'iterambere rusangi. Hari ibikorwa vyinshi tugira ku ntumbero nyamukuru yashizweho na leta y'u Burundi, aho yashizeho umugambi nyamukuru twese turiko turagenderako bise plan national de développement, yaje mu bushikiranganje wacu. Hanyuma natwe turategura ibikorwa twisunze. Hanyuma hari yindi ntumbero ya leta mvyeyi, leta nkozi igira iti umwene gihugu aronka ico afungura n'umufuko wose w'umwene gihugu uronke akanoti. Rero ico ni ikintu gihambaye cyane, kandi subiye inyuma gatonya igisata c'iterambere rusange ni igisata cagutse cyane. Tugira amahirwe rero ko abarundi benshi bariko baravyumva gukorera muri ico gisata c'iterambere rusange. Twese umwe wese ahari yaratahuye yuko ategerezwa gukura amaboko mu mpuzu kugira ngo twese duterere imbere icarimwe atawusigaye inyuma. Rero muri iyo ntumbero ahanini turiko turakorera mu ma koperative, turiko turakorera mu bigwati. Nsubi inyuma gatoya muri iki gikorwa ca leta cyo kwegereza ubutegetsi abene gihugu, hari ibikorwa vyinshi bimaze gukorwa. Novuga nti kwisunga ahanini gukora ibikorwa vyisunga guteza imbere umwene gihugu hariya ku mutumba no mu ikomine, kuko niho dupimira yuko kuvyukuri Uburundi bwateye imbere, tuba tubona ingene umwene gihugu hariya yifashe. Rero harabaye gushiraho amategeko kugira ngo tworohereze abene gihugu hariya ingene baronka ibikorwa vya leta batavunitse byoroshe. Hama inzego zirajaho nyinshi hariya ku makomine n'abandi bose bashobora guherekeza izo nzego. Hariyo abantu bafise ubumenyi, bafise n'ubushobozi kugira ngo bashobore gukorera neza abene gihugu. Rero muri ibi vy'amakoperative naho mushaka kuvuga ko mu bisata byose vya leta umuntu ashobora kugenda mu ikomine ariyo yose mu gihugu agashobora gusangaho umukozi wa leta w'ikintu cyose yifuza kuharonderera. Ego nariko ndavuga ibisa nk'ivyo. Urabona leta yarahaye ibikorwa vyinshi aho rikora irabirungika mu makomine, igira iti ibi ndabona yuko hariya mu ikomine bigiye gutunganirizwayo vyoba vyiza. Nico twise transfert des compétences de l'État aux communes. Murashaka kuduha nk'ivya uburorero bwumvikana? Ndabaha akarorero mpere ahanyene muri ibi bintu. Ibi yariko arababwira ati ubushikiranganje buheruka kurungika hariya mu ikomine umukozi ajejwe gukurikirana ugwaruka. No mu bindi bisata rero nko mu gisata c'amagara y'abantu, murazi yuko dufise hariya hepfo abasanzwe bakurikirana amagara y'abantu mu makomune. Mu gisata c'indero murazi yuko dufise abakurikirana amashuri hariya mu makomune. Mu bisata vyinshi abene gihugu bakenera hariyo abantu bagiye bararungwika. Naho tukiriko turabikora murazi yuko ibikorwa ari vyinshi tudashobora kubikorera rimwe, tugenda intambwe ku yindi. Rero ntibavunika cyane, hasigaye utuntu duke duke two kubandanya tugira. Kandi leta yirungika y'abantu bafise ubushobozi ikabarungikana n'ibikoresho kugira ngo bashobore gukora. Rero nariko ndavuga muri iki kintu c'amakoperative ico ubushikiranganje bukora. Hariho ubwa mbere guhimiriza abantu kugira ngo bashobore kwinjira mu makoperative. Kwinjira mu makoperative rero ntutwara umutwe, utwara ibikorwa. Mwarabonye yuko amakoperative yagiyeho no ku mutumba turafise amakoperative. Hanyuma ikindi gikorwa icikora yarashizeho ibisata bijeje gukurikirana amakoperative. Hariho hariya ubuyobozi bukuru, hariho ikigo anakope, hariho ikigo fonike naco nyene gikurikirana ku munsi amafaranga yagiye mu makoperative, mbega bariko barayakoresha gute, mbega yungutse gute. Hanyuma hariho ikindi gisata leta iriko irashiramwo inguvu cane, ni gisata c'ibigwati. Ibigwati twarabonye yuko ari ikintu nyamukuru cotuma abene gihugu bahindura imibereho yabo. Nukuvuga hariya ku mitumba urabona yuko ubuzima twabayemo haciye igihe abantu baba umuntu abukwiwe, urugo rwiwe ugasanga abana n'abahungu biwe. Yaravye abahungu barubatse ngaha, buzukuru bazokubaka ngaha, ugasanga tumeze gutya. Ku mutumba ugasanga abantu baratandukanye, urugo ruri ngaha urundi hariya, ugasanga kugira ngo turonke
amazi atwegereye turonke dushobore kudandaza byoroshe kubera ko ku muyaga nkuba bigoye kuva kuri uru rugo ukaja hariya na cyane cyane kusanga ari nko ku mutumba hatameze neza ugasanga biragoye rero ico cibigwati gica gituma abene igihugu baba hamwe umuntu akareka kuba nyamwigenda urumva ni uburyo bwo kwiyumvira butangura guhinduka turavuye muri vya bintu byo kwibana ni jewe jenyene bica byoroha no gushira hamwe ibikorwa no gushira hamwe ivyiyumviro kugira ngo dutezanye imbere rero ico cibigwati ca gituma abantu bahindura bakaba hamwe hanyuma kubera kuko ibikorwa nyamukuru ngaha mu Burundi gitunze abene gihugu gikuru ngaha n'uburimyi uburimyi n'ubworozi niho tubona umwimbo munini niho abene gihugu benshi bafisa mikoro amatongo umwe wese abukwiwe araga ntiyaguka kugira ngo rero yaguke kwiyumvira gushira abantu hamwe mu bigwati naco co baciza kugira ngo tuce turonka isi yo kurima dushobore kurima na bwa burimyi bushasha bariko baratubwira turimira hamwe hama tukimbura hanyuma kandi abantu bari mu kigwati baraheza bakigishanya bakungurana ubwenge nukuvuga kubaka ishure mu kigwati biroroshe kuzana amatara mu kigwati kugira ngo abantu bashobore gukora imyuga itandukanye bijya byo gukora ivyuma byo gukora imishatsi gukora bica byoroha hanyuma biroroshe kubaka centre de santé mu kigwati abantu bari hamwe biroroshe no guca ibarabara murumva yuko iterambere cyoroha ni naco nico gisata rero leta iri kirakoreramo kandi murabona yuko iri kirashiramo n'uburyo nagira ngo namwe mutuyagire uko mubona ko mujejwe ikigega fonike ikigega kijeje guteza imbere amakomine uko mubona muri rusangi amakomine yifashe mu iterambere murakoze cyane nkuko deje wa decentralisation yabivuze ko turi mu bushinkaranganje bumwe turuzuzanya nivyo hamaze kuboneka umugambi wa leta mvyeyi leta nkozi wo kuraba ko iterambere ryova ku munyagihugu hama rikamusubirako hanyuma nkuko nyene bivugwa akaronka icabika mu mufuko nico afungura haciye habaho nyene gushiraho ibisata bitandukanye kugira ngo leta mvyeyi leta nkozi ibashe gukorera abanyagihugu ni muri iyo ntumbero rero ikigega fonike cagiyeho kugira ngo kibashe gukoreshwa mu kwegeranya uburyo bwose bushobora kuza gukorera mu makomine kugira ngo babashe gufasha mu migambi y'iterambere y'amakomine eka mbere n'imigambi y'iterambere y'amashira hamwe canke y'amakoperative ariko arakorerayo rero turavye uru rumuri ruje mu by'ukuri kumurikira iterambere riko riraba mu banyagihugu kuko muri uyu mwaka wa 2021 dukubitije amaso inyuma tukaraba uburundi aho bugeze biraboneka neza ko koko uyu muvyeyi wacu nyakubahwa mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ivyo ariko arakora biraboneka ko imvugo yiwe atari amasigara cicaro kuko abarundi bose bari ku kivi kandi ibikorwa biko birakoreka turashima ko umushikiranganje wacu w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano yaciye abifata mu minwe atanga intumbero idasanzwe mu gushiraho lete de politique générale eka mbere na strategie mu bushikiranganje iduha intumbero umwe wese mu gisata arimwo ingena akwiye gukora nka twebwe rero twararonse intumbero iboneka yuko dukwiriye kuraba amakomine kugira ngo ahinduke isoko ry'iterambere ivyo bita pôle de développement mu kugira ngo ivyo rero babishikeko turiko turakorana na bamusitanteri mu kuraba imigambi amaproje ibikorwa bakuye muri ya migambi itunganywa na vya biro bikuru bijejwe kwegereza intwara abanyagihugu no kuvuga vya bitabo bita les plans communaux de développement communautaire barakuramwo imigambi iyo migambi gisha turabira hamwe na bamusitanteri iyo shobora kuba ishobora kuzana iterambere rinyaruka gihuta tukaca rero turaba muri ya mahera aturuka muri leta canke amahera ashobora guturuka mu bashobora kuza gushigikira imigambi ya leta tukaca duheza tukagenda tukayikora nk'ubu nk'akararo nagomba tubereke ko kuva mu 2018 2019 hariho imigambi myinshi yagiye ikorwa imigambi ijanye n'inyubako rusangi ivyo bita les infrastructures socio-économiques amavuriro amashuri tukaraba mbere n'amabarabara hariya mu makomine ibitarugwa byarakozwe byinshi cyane ku buryo mbere ugiye kuraba no munsi mu makomine hari ibintu bidasanzwe mbere muramaze kubona no mu magara y'abantu
kera twahora twumva ibitaro tukavyumva gusa ngira ngo mu gisagara ca Bujumbura uno munsi ibitaro no mu makomine biriko birabayo kubera leta mvye leta nkozi amashuri yoyo ngira ngo sagaseseshwa rumuri kera ku bakoroni twari tumaze imyaka myinshi cyane tukiri inyuma gose mu bintu bijanye n'amashuri ariko ugiye kuri amashuri dufise uno munsi mu gihugu cose kubera inguvu z'abanyagihugu eka mbere na leta mvye leta nkozi ihimiriza murabona ko ari ibintu bishimishije cyane gose ivyo byose rero biri mu byo Fonike igenda itangamwo ubwo buryo bwavuye muri leta nuba bwagiye buva mu bantu baje gushigikira mbere mw'uyo mwanya twababwira ko duherutse kwegeranya imigambi ivuye mu makomine ishika hafi ibihumbi 8,733 nuvuga ngo imigambi 3 kuri buri komine n'umutumba umva dufite imitumba ishika hafi 2,911 umva iyo yose rero izanye imigambi tukayegeranya ubu tugiye gukora igikorwa cyo kuyungurura kugira ngo turabe twisunze ubushobozi leta yatanze turabe mbega nuhe mugambi wacu ushigwa imbere kugira ngo abari uca uhabwa uburyo hamindi migambi tazobironsa uburyo cya tugerageza kuraba nk'abandi bantu bashobora kuba bavuye muri aba bashigikira imigambi ya leta canke no muri aba bikorera utwabo kuko hari umugambi wo gufata leta igakorana n'abikorera utwabo kugira ngo baze guteza imbere hariya mu makomine mbere bica biza muri rya jambo mukuru w'igihugu yavuga ku munsi mukuru wo kwikukira ko abantu hazogera igihe bagasigara baza kurabira iterambere hariya mu makomine ikindi novuga ururumuri ruje kumurikira ni iterambere mu by'ukuri ribonekera cyane mu makoperative iyi leta mvye leta nkozi icishije mu kuraba iterambere ryotuma ryonyaruka muri ya migambi 6 leta yashize muri cya gitabo nkuko mugenzanje yabivuze uburimyi n'ubworozi nibwo bwashizwe imbere cyane cyane ko leta mvye leta nkozi ifise intumbero ko twobanza guteza imbere umusaruro mwimbu kugira ngo inyuma hazoca hakurikira gushiraho amahinguriro n'ibindi hama tubanze dukira inzara nitwamara gukira inzara ce turonka n'ivyo dusagurira abandi hanze kuja kudandaza ubu rero ya makoperative nababwira ibihumbi 2,911 bose barashizwe ku kivi bafashijwe n'intererano ya leta mvye leta nkozi ubu bose bariko barakora bari ku kivi mu gihe giheze twaragize ikintu cyo kuraba aho bagejeje mu iterambere aho twasanze 62% mwayo makoperative bararonse umusaruro n'inyungu mbere aho twanatangaye tugasanga aho koperative ivuye ku miliyoni 10 yageze ku miliyoni 80 mu myaka ingahe mu myaka 2 yonyene mumva ko ivyo ari ibintu bishimishije ibintu leta mvye leta nkozi rikirazana hama ikindi kidasanzwe cyabonetse muri ivyo vyigwa twakoze twasanze hamwe abarundi bama bakorarira inzara wemwe urumuri ruje kumurikira ibintu bidasanzwe twasanze mu Burundi naho abantu bama bakora dutyoza bavuga ibitari ivyo inzara mu Burundi ntikiri kumwe yaho rivugwa kera ubu mu Burundi mu byukuri arafise icafungura mbere y'amakomine kera yahora arira aza gutabaza nkayo mu Kirundo cyane cyane uno munsi ahubwo ariko arasaba avuga ati nimutuzanire abantu baza kutugurira umwimbu w'umusesekara warabonetse umva ko ivyo bintu ari ibintu bidasanzwe ico nyene hari ico mumaze kuyikorako canke mu bushikiranganje mumaze kugikorako cuko ko twarabonye mu miseze umwimbu w'ibigori wabaye mwinshi kandi n'ubu twiteze ko umwimbu ubandanye ugwira uno munsi twavuga yuko ata mwimbu wigera uba impfa gusa murakoze cyane gose iyi leta mvye leta nkozi yaje mbere ije hageze kuko uno munsi mukuru w'igihugu avuga ati inzego zose zirakorana kandi zirashigikirana ziteza gusenyera ku mugozi umwe ni naco gituma muravye nko mu burimyi mu rya bushikiranganje bujejwe urimye n'ibidukikije hariyo igisata kijejwe kwegeranya uwo mwimbu mbere baranashinze n'ibiciro mwarabikurikiranye ku buryo ibiterwa bimwe bimwe bisigaye bifise ibiciro bizwi ku mugaragaro birumvikana neza ko umunyagihugu ntakitamba yirorera ivyo yimbuye arafungura ivyo asaguye navyo akaronka bigurishiriza twibukanye ko kino kiganiro catunganijwe ku civugo kiko kiraherekeza urugendo rw'urumuri rw'amahoro kivuga ngo twese hamwe turwanye ubukene igihugu gitera imbere tukaba rero twaregereye abo mwishirahamwe CFCB kugira ngo batuyagire ivyo bariko bararangura kugira ngo umwene gihugu ashikire iterambere
reka dukurikirane Jeanette Karire Kinyana asanzwe ari cegera c'urongoye iryo shirahamwe CFCB tumukurikire. Murikira Barundi rumuri rw'amahoro duhindura ingendo rumuri rw'amahoro turwanye ubunebwe dutuze ubukene twiyunge. Ubwa mbere CFCB ni ishirahamwe rihurikiyemwo abanyamwuga, abagwizatunga, abanyamitahe, abikorera utwabo, abahingura ibintu bitandukanye. Hariho bato bato, hariho abari hagati na hagati mu butunzi no mu mitahe, hariho rero n'abafise imitahe minini minini. Muri abo bato bato novuga cyane cyane abarimyi n'abanyamyuga. Kugira amashirahamwe birafasha cyane, birungura ubwenge umunyagihugu muto muto ujya yikorera utwabo, ujya murimyi, ujya agwiza ibiraya, akagwiza ibigori, akagwiza imbuto, ibyo byose birabafasha cyane. Rero twebwe turakorana n'abashobora kuza kudufasha kugira twungura ubwenge abo banyamyuga bose, abo biyungunganya bose, tubungire ubwenge, tubashire hamwe, tujye mu masoko aboneka, tuve muri bya bindi byo kwikorera mu kinyegero, tuje ahabona mu isoko riboneka, eka tukamenyekanisha nibyo abakora aha ku masoko y'u Burundi, ku masoko yo mu karere no ku masoko yo hanze. Hanyuma ibindi dukora tubafasha nuko kenshi turiko turavugana n'amashirahamwe ya leta, tuvuge nka OBR canke ya API canke eka n'ubushikiranganje bw'ubudandaji, tugakorana kugira twiyumvire tuti habaye ingorane kuvyerekeye umunyu, habaye ingorane kuvyerekeye amatagisi yaremereye abikorera utwabo. Ivyo byose tugaca tuza dukoresha gukorana na leta kugira ujya yikorera utwiwe yoroherezwe. Hanyuma ikindi dukora nuguhimiriza abarimyi, nuguhimiriza abanyamyuga, nukuzana n'abandi mashirahamwe bafise imitahe minini minini kugira bagire novuga amaprojet, imigambi mikuru. Tuvuge nk'uku turafise ikiyaga Tanganyika, niyihe migambi yotunganirizwa ngaha anye mu kiyaga Tanganyika, tukaba turiko turakarisha ubwenge twiyumvira kugira dushire iyo migambi mu ngiro. Canke tukavuga tuti nizihe ntambamye dufise kugira ivyo abarundi bahinguye mu Burundi bashoboye kubishora. Tukabwira leta burya turakeneye aho gukanyisha ibidandazwa aha anye ku kibuga c'indege, kubera niho ibintu bica. Canke turakeneye koroherezwa mu nzira mu mabarabara. Ivyo onye tukaba turiko turavugana nabo tukagira n'imigambi mishasha, cyane no guhimiriza abafise uburyo bunini kugira baze gushira imitahe mu mashirahamwe y'abarundi. Dukeneye kuba dufise ibirimwa vyinshi, ivyimburwa vyinshi no guhingura. Rero uko mworaba Uburundi uko bwari buri haheze imyaka 10 suko buri uno munsi, amahinguriro ariko aravuka uno munsi ni menshi kandi tukiriko. Ivyo rero biratuma umurundi muto aharonkera akoyoko. Kera abazungu bagizana amahinguriro mu Burundi bafatiye ku kawa no ku cayi, naho nyene vyinshi byaca bija hanze bidahinguwe cyane. Mugabo uno munsi nka vyose Uburundi bwimbura ari birimwa, ari biva muri sous-sol, ivyo byose baragerageza kugira amahinguriro menshi.
rero tugifatiye ku burimyi kera n'amavoka abonetse indwara zaca zitera amacinya yaca atera ubu unyi barazi guhingura amavuta y'amavoka avuye mu mavoka ubu unyi ibigazi barimwo amavuta menshi kera nta mahinguriro y'amavuta ya muringa zariho umugabo ubu unyi turayafise amavuta y'ibivurahinda ntabyo twari dufise uno munsi turabifise amahinguriro rero ariko aravuka kandi ni menshi tufatiye no ku nzoga twari tuzi brasserie yonyene barudi yonyene umugabo ubu unye hariho amahinguriro menshi akora inzoga afatiye ku bitoki canke bafatiye ku vyamwa bitandukanye ku mitobe amaji ubu unye byinshi tubona mu isoko nibihingurirwa mu Burundi hakeneye rero ko twisununura tukaha kalite ibyo duhingura tukabiha kalite mu buryo tubitwara no mu masoko makuru mu makungu kera ntitwari tubona yuko abarundi boshora amashugwe umugabo unya turakoresha amashugwe menshi avuye mu burimyi tugashora no hanze akaja mu mahiganwa yo hanze reka sinoreka kuvuga na bya byatsi twari tuzi ko ari ibyatsi bibi ubonye tubikuramo amavuta amawile essentiel n'amawile végétal amawile essentiel n'amavuta ava mu mababi canke ava mu mizi y'ibintu ibyo byose ni bishasha ibyo no kuvuga yuko umurundi ashaka kugwiza umwimbu hanyuma agwanye ubukene igihugu cisununure ego urwaruka rero rurahamagarirwa kenshi na nyine cyubahiro gukura amaboko mu mpuzu kugira ngo ruje ku kivi mbega ibimaze kurangurwa n'ubushikiranganje bujejwe urwaruka kugira ngo bushoboze ubwo rwaruka gukura amaboko mu mpuzu byoba ari ibiye bose turabigisha ko baja mu makoperative kuja mu mashirahamwe atandukanye kandi bariko barabikora kuko tuko turayimiriza mu mitumba mu makomine nababwiye ko ubushikiranganje bwamaze gushiraho ijisho kugira ibikorwa bibandanye bigenda neza kandi bari ku kivi aha murabona yuko mu bushikiranganje dufanije na leta yacu hagiyeho ibigo bidasanzwe murabona hariho ibanki y'urwaruka hariho ibanki y'abakenyezi harimo urwaruka abo hose mbere duhishije ko iyo banki isanzwe ikurikiranwa cyane ku munsi n'ubushikiranganje bujejwe ukugwaruka kandi tubona bimeze neza cyane kuko bari ko baritura iyo banki kugira ko tubananye duhimiriza tubashira ku kivi kugira bigende neza rero turashimikira cyane kuri uwo mugambi y'ukugwaruka gwize uja gushigikira isuka kandi bakabikora ku buryo bwa kijambere kugira bigende neza turavye vya bigo nababwiye ko hari ikigo Beige gifasha cegererwa mu gihugu cyose hariho ikigo Sebilac cyoko kirakora mu makomine yose baza kwiga ubuhinga bagasoma ibitabo kugira ngo bashobore kwiteza imbere hariho ikigo novuga Obedea kuko mu bushikiranganje ntibagiye n'abanyamuziki nabo n'abanyamuziki tuko turabashira ku kivi ugira ntabaranya yavuze umuziki gusa amenye yuko ashobora kwiteza imbere ashoboye biciye muri wa mugambi wa guteza imbere uburimyi kugira ngo igihugu kive mu nzara iyo byose nibigo biko birafasha cyane kugira ngo ibikorwa bigende neza murabona ko Burundi bugeze ku ntambwe idasanzwe kuvyiterambere uko dufatiye kuri kubaturongoye rwo hejuru kugira ko nyene cyo mukuru igihugu gushika hasi ubona ko ugora rwose ruri ku murindi abo rero bo bakiri inyuma bavuga ngo nta mwonga uburi sato ibidahizwe abo bakeyi nibo tugumiza ko nitubaheba uravye mu gihugu cyose canke aho urumuri riko ruraca murabona ko aho urumuri hose ruca rwakirwa no gwaruka rwinshi cyane mwana nabonye ko mbere ejo hahise aho twari Makamba rwinshi hafi 90% aribo bari kumviriza impanuro z'abavyeyi bacu badutwara mu cyongereza bavuga ati mind education change akabona yuko muri leta atazonka akazi umwese leta itoshobora kuba akazi bose umwese akamenya umugambi wiwe umwuga akora biciye muri ya magroupement kubashira mu migwi
kugira biteze imbere. Reka dusubire tusabe umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ry'intwara rumuri atuyagire bishasha runo rumuri rw'amahoro rwatuzaniye uyu mwaka. Murazi ko nkuko yabidusiguriye rwamara uko ruratunganwa uko umwaka utashe, ariko yamara hama hariho bishasha, mwo bidusangiza. Murakoze cyane. Bishasha byama bifatira ku vyahahora. Ivyahahora ivyo mu mwaka uheze tugendera ko vuba mu mwaka uheze nyene icubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi yadufashije mu mwaka uheze kugurura amarembo, kugurura mu gutunganya urumuri rw'amahoro. Nitugirutunganya twenyene nk'intwara rumuri, ubu ruriko ruraba novuga nti itunga rusange ry'igihugu. Nico gituma turutunganya intwara rumuri zirutunganya ziri kumwe n'ubushikiranganji bujejwe imigabo n'imigambi y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko, ugwaruka inkino n'imico kama, hamwe kandi na komite y'abanonotsi mu Burundi bita Komite National Olympique. Iruhande yaho n'umwaka rero twarakoranye cyane n'ubushikiranganji bw'amagara bujejwe amagara y'abantu no kugwanya sida, hamwe n'ubushikiranganji bwo bujejwe urudandazwa n'amahinguriro. Ibintu bishasha buno mwaka urumuri rw'amahoro ruriko rurarangura canke ruriko ruramurika vyubakiye cane cane kumurikira amakoperative. Duhayishe twerekane amakoperative ingene ariko arateza imbere igihugu c'u Burundi. Ico ni cambere. Ica kabiri turiko turarata tukoresha urumuri rw'amahoro ni ibibanza bigenderwamwo n'abamukerarugendo, ingenzi n'abantu bose bashima kuraba ivyiza vy'u Burundi. Murikira Barundi rumuri rw'amahoro, duhindura ingendo rumuri rw'amahoro, turwanye ubunebwe dutuze ubukene, twiyunge duteze imbere Uburundi, duteze imbere Uburundi. Barundi bene mama oya ngwino dushire hamwe nk'inzuki mu muzinga, nituvuga n'ukuri duhariranire turandurane n'imizi kino kiza novuga nti urumuri rw'amahoro uno mwaka rwatanguriye Igitega nko mwamye mubivuga igendekezo ya 17 ku munsi wa gatatu y'igendo cya 17, hanyuma rurazunguruka ruciye Ikarusi, Ingozi, Kirundo, Muyinga, Cankuzo, aho hose igice intari imwe yose irafise novuga nti ikibanza cyo kurata igihugu gishobora kuratira amakungu. Mwarabonye amasanamu bari ku biyaga nze n'urumuri rw'amahoro ku biyaga byo mu Kirundo, mwarababonye mu mashamba cimeza ya Ruvubu, murababona kandi ngira ngo nejo mwarababonye mu biyaga nako mu masumo yo mu ishanga no mu biraro bigendera mu kirere vyo mu ishanga, hamwe no muri yamanga rurangiranwa yakundwa n'abadagi. Hariho n'ibindi rero. Ubu rero aravuze ko turiko turatunganya ihayanisha kuza kuhayanisha ivyakozwe n'ugwaruka mu bushikiranje bw'ubudandaji. Hakaba rero n'ibindi bikorwa tuzokorana n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu nko gutanga amaraso. Ikindi gishasha gikomeye cyane nuko twuguruye amarembo aho tumenyekanisha urumuri rw'amahoro mu karere k'ibihugu bidukikije.
twaratumiye mu ntumbero y'ibintu byo bita ujirani mwema twaratumiye ugwaruka rwo mu gihugu duhana urubibe ca Tanzania ahubwo rugwaruka twakoranye inkino ziteye igomwe rwose zabaye ku munsi ejo ku munsi wa Mungu genekerezo ya 2021 ntabaciriyemo reka tubanze tubikurikirane mucyo mubandanye yego murikira abarundi rumuri rw'amahoro duhindura ingendo rumuri rw'amahoro turwanye ubunebwe dutuze ubukene twiyunge duteze imbere uburundi duteze imbere uburundi. nuko rero murabonye ingene vyari biryoshe harabaye ugwaruka rwo mu gihugu hagati dukorana ruri mu migwi y'abanonotsi mu Burundi ubwo gwaruka ruri mu migwi y'abanonotsi barerekana ubuhinga bwo kugwana ica kabiri hariho ugwaruka ruriko rurigishwa yo gukunda igihugu c'u Burundi murabona nk'abana nk'ugwaruka bagira ntuze movement d'ensemble ita Black Eagles ugwaruka rero rwa Tanzania yaturungikiye nago ruza tubereka aho tugeze tubahayira aho tugeze duca dukinana inkino za basket n'umupira w'amaguru football ivyo rero bigatuma nabo nibamara kutumenya bashobora kugira badutumire canke dushobore gukorana muri ivyo bintu by'urumuri rw'amahoro twaratumiye kandi n'abantu barurangiranwa gose mu gihugu ca Kenya umu ambassadeur w'amahoro yitwa Tegla Lorupe yashinze inuzeye ico bita Tegla Lorupe Peace Foundation abo bantu nabo mu gihugu ca Kenya mu bwoko bwabo bita abakalenjin abo nabo n'abantu baba mu ntara zirimwo imidugararo myinshi iyo midugararo niyo bagerageje kuza barasukamo amabisi bafasha kugira ngo abantu bige kubana abo nabo turiko turashaka gukorana nk'intwara rumuri n'abandi tubereka n'urumuri rw'amahoro kugira ngo mu bihugu by'aka karere babone yuko ibyo dusana ibyo abantu basana biruta kure ibyo abantu bapfa ubu naho nagira ngo dukurikirane umunganizi mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo ingenzi kuko uhejeje kutuyagira ibishasha biri mu rugendo rw'urumuri rw'amahoro yatubwiye ko bagiye baraca ku bibanza vy'iratiro reka dukurikire umunganizi rero mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo ingenzi uyu munsi nivyo mu gihugu cacu hariho amahoro n'umutekano igihe naho hariho amahoro n'umutekano byumvikane yuko ayo mahoro dutegerezwa kuyakamisha kugira iterambere ry'igihugu rishobore kuboneka aho naho rero nimvira yuko mushobora kuzana iryo terambere ntishobora gusiga inyuma ico gisata cy'ingenzi kuko tugerageje tukaraba ico gisata cy'ingenzi ni gisata twovuga gifise uruhara runini mu iterambere ry'igihugu na cane cane biciye mu gutanga akazi kuko nkaha tugerageje tukaraba iyo ingenzi zije mu gihugu ni ukuvuga yuko hariho abenegihugu benshi canke ibisata vyinshi biharonkera akoyoko aha twovuga ubwa mbere na mbere nk'aba basanzwe bafise ibyo twita ama tour operateur canke ama agence akurikirana izo ngenzi iyo baje barabatembereza hama iyo bagiye kubatembereza naho bagaheza bagashikira mu mahoteli barafungura mu mahoteli baraheza bakaharara
ivyo vyose rero ni ibintu bizanira akunguko twovuga kanini igihugu kandi biza bifasha mu iterambere ry'igihugu. Novuga yuko ni bibanza bishika ku 248 mugabo muri ivyo bibanza ibizwi neza yuko ingenzi zishobora gutemberera ni bibanza bishika ku 127 ariko nivyo 127 naho tubivuze uko nivyo ingenzi zidashobora kujayo si vyose twovuga bitunganijwe neza. Nico gituma uyu munsi ivyo bibanza ngene byifashe ni bibanza bikeneye uburyo bwo kubitunganya neza kugira bishobore gukwega ingenzi ku buryo nuja kubira basanga by'ukuri yuko ari bibanza bitunganijwe neza. Abarundi banashaka abenshi gushika uyu munsi ntibaragira uwo mutima wo kumenya igihugu cabo, ni kuvuga bashobore guhaguruka bagende kuraba ibibanza bitandukanye vyiratiro dufise mu gihugu cacu. Uyu munsi rero ico twovuga turiko turakora nuko ubwa mbere na mbere tugerezwa kugirisha amanama yo guhimiriza abarundi ahana cane cane duhereye ku ndongozi nkuru z'igihugu kugira babanze mbonyene bagire uwo mutima wo gukunda igihugu na cane cane biciye mu kugendera ivyo bibanza vyiratiro. Hama ivyo bihavuye tuca tugerageza guhimiriza kandi novuga abikorera ivyabo gusa basanzwe babikoramwo kugira nabo tubatere intege babandanye bafasha cyane kugira bamenyekanishe ivyo bibanza vyiratiro. Ni kuvuga rero biciye muri ayo manama yo guhimiriza biciye mu gufashanya canke gukorana n'abari mu bisata by'abikorera ivyabo nivyo turimwo kugira dushobore kwereka neza akamaro ko gufasha kugira abarundi twese turimwo tugende turagendera ivyo bibanza bitandukanye. Mu kino gihe hariko haraba urumuri rw'amahoro mu gihugu cose, ngira ngo mwarabonye yuko hariho ibibanza bitari bike vyiratiro kuko uyu mwaka natwe nk'ubushikiranganje bujejwe ivy'ingenzi twaragiriwe ibakwe yo kuja mu bategura uru rugendo novuga rw'urumuri rw'amahoro. Nico gituma rero twashimye yuko natwe twoca twerekana ico ubushikiranganje bumaze mu iterambere ry'igihugu biciye muri bibanza vyiratiro. Ubu rero twaciye dusaba kandi mwaravyiboneye aho twagiye turaca yuko ivyo bibanza vyiratiro na cane cane mu ntumbero yo guteza imbere igisata cy'ingenzi ngaha mu gihugu hagati biciye mu barundi twebwe nyene yuko twogendera ivyo bibanza vyiratiro. Reka nshimire gose abatumire twari kumwe ariko babanze batubwire imbere yuko dusozera kino kiganiro ibishasha bifuza kuzorangura mu misi iri imbere kugira ngo umwene gihugu abandanye atera imbere byo bari biki. Ico nshima cyane mu mibereho y'abarundi muri kino gihe nuko umwe wese yatahuye yuko ari ugukura amaboko mu mpuzu, umwe wese agakora uko ashoboye kugira ngo agwanye ubukene. Ico kintu iryo jambo ry'ubukene ryabaye mu mvugo y'abarundi ntituzosubire kuryumva, tuvuge cyane cyane iterambere. Rero kiretse kubandaniriza aho twari tugeze muri ibi byo gufasha abenegihugu kwitunganya kuko turabafasha ahanini ibikorwa nyamukuru nibo babikora. Leta iraherekeza, twebwe turaherekeza abenegihugu kuko nibo ba mbere baterera mu iterambere ryabo. Nukubandaniriza rero aho twari tugeze muri ibi byo kwitunganya gutunganya ibikorwa imigambi mu makoperative aho twifuza yuko mbere mu ntumbero ya leta burya buryo leta yashigikije amakoperative kubera kuko twabonye yuko ahanini bawungutse, twifuza yuko kiya gisata boheza bakagishikira cyane mu gushiramwo ubundi buryo kugira ngo bisununure gose. Hanyuma no muri ibi vy'ibigwati turiko turatangura mugabo ni igikorwa twifuza yuko abene gihugu bakigira icabo bakumva yuko umwe wese yoza n'agatongo kiwe akagashira hamwe n'akuwundi kugira ngo bashobore gukorera hamwe. Hanyuma iyindi ntambwe twifuza ko dutsindagira cyane ngira ngo directeur general wa FONIC yari yabigarutse ko hariya mu bitabo vy'imigambi y'amakomune abene gihugu baraciye imbere cyane, barateye imbere, baraciye ubwenge cyane kubera kuko imigambi y'abene gihugu irandikwa. Ni ukuvuga ko ivyo byose by'amakoperative dukora, ivyo byose byo kubaka amabarabara bikorwa, ivyo byose byo kubaka amashuri, ivyo byose byo kudandaza
dusanga abenegihugu baradutanze kuvyiyumvira bagaca bavyandika muri vya bitabo twita ibitabo vy'imigambi y'amakomine les plans communaux de développement communautaire. aho mushatse kutubwira yuko bijya bitabo biba vyakorewe mu makomine baba bavuganye n'abenegihugu biva ku mitumba abenegihugu nibo bavuga bati aha aturakeneye ivuriro hajya aturakeneye umugende w'amazi n'ivyo tunatumirira rero ngira ngo abandi dusanzwe dukorana mu bundi bushikiranganje kugira ngo baze baraja hariya muri bya bitabo kubera kuko imigambi nyamukuru yose mubona iduga niyo iba yazananye gutyo turaheza tukagenda dukora ivy'umwene gihugu tukamufasha gushira mu ngiro ivyo yifuza wenyene hanyuma kandi barahimiriza n'abajyama abagwiza tunga yuko batoza baraniga umwene gihugu bagashaka kumugurira kuduhera dukenya niwe yakoze akazi kanini yarimye yimbuye yashoye akazi kanini muri iyo shene muri ugo runani muri iterambere batwigisha ko ari kugira runani kubera mu bikorwa vya mbere gushika kuduga ugasanga uwakoze ibikorwa binini bagiye kumugurira bamuhaye udufaranga dukenya rero muri ibi byo kugwiza amafaranga ku mufuko y'umwene gihugu twifuza yuko abantu bose baza baratahura agaciro umwene gihugu le premier producteur afise muri ibi by'amafaranga. Ego namwe nagira ngo mudusangire ibishasha mwifuza kuzokora muri kazozo kugira ngo umwene gihugu abandanye ateye. Ego murakoze cyane nkuko twame twivuga turuzuzanya turi mu bushikiranganje bumwe twisunze intumbero ya leta mvye leta nkozi na y'umuvyeyi wacu mukuru w'igihugu cy'u Burundi hamwe n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu itembere rusange n'umutekano mu Burundi mu by'ukuri turafite ibikwiriye byose kugira ngo tubashe gutera intambwe. Akarorero iki kigega fonike kiko kirakora mu buryo budasanzwe kugira ngo gishitse ya ntumbero y'umukuru w'igihugu yuko amahera yose aja mu komine abajana yo bose ayo mahera yomenyekana kugira ngo komine ibashe gutunganya ico bita budget yayo ikoresha mu buryo kwitunganya no mu buryo bw'iterambere nuvuga ngo investissement. Ivyo rero fonike nkuko ari byo ijejwe kirakora izokora kwishoboye kandi kiragerageza gushiraho ibishoboka vyose kugira ngo abaza gushikira imigambi ya leta ya mahera ava muri leta eka n'andi mahera aba avuye hirya no hino agiye gukorera hariya mu makomine ashobore kumenyekana hanyuma amaze kumenyekana komine iyakoreshe muri vya bindi nyene komine bikeneye ntaze gukora ibitaza kugira akamaro abene gihugu canke komine yonyene ubwayo. Ica kabiri turiko turakorera ko kandi kidasanzwe nikijya abo mu gwaruka bavuze hariho amahera leta iri kiratanga mw'ijya banke y'ugwaruka kugira ngo bafashe ugwaruka. Ahari turiko turakorana ba mustanteri kandi tugiye kubishira imbere cyane gose kugira ngo rujya gwaruka nyene imigambi yo korategura ibashe kwigwa neza hanyuma ikurikiranwe kugira ngo uburyo bazobe korakoresha bimenyekane kuko ajya makomine aronswa burya buryo akabushira mw'ijya banke kugira ngo abashe kwitwa ko ari mitahe komine ishizeyo hanyuma maze komine ibashe gucia ishigikira ugwaruka kugira ngo rubashe kuza gushikiriza imigambi ruronke ingurane rushigikiwe na komine. Mumva ko ari magiriranire leta mvye leta nkozi ntaci tashizeho kugira ngo ishigikire imigambi yayo. Ikindi turiko turakora kidasanzwe ni iki kijanye no guraba neza ingene amahera leta iri kirashira mu makoperative yovyara umusaruro neza. Twababwiye ko twagize icigwa cyo kuraba ingene amahera yakoze ivyo twasanze harimo ubuhobahobe twararavye tuko turaraba ingene twobikosora kugira ngo abakorera mu makoperative bashobore gushigikirwa mu buryo budasanzwe hanyuma umwimbo ukomeze kwiyongera. Hari n'ikindi ubushikiranganje biko burakora nyakubaha umushikiranganje wacu w'intwaro hagati mu gihugu ariko arakora kidasanzwe ariko araraba ko ubu ya matagisi n'amakori atahera na rimwe ryosubira guca ku ruhande kugira ngo amahera yose aje mu kigega hanyuma bashe gukorera abanyagihugu. Ivyo navyo bikora kogwa biciye muri bwa buhinga bwa none aho abahinga ubu bari ku kivi kugira ngo babashe gukurikirana neza bashireho ubuhinga twokwita digitalisation y'amataxi n'amakori n'amayempo kugira ngo amahera yose azobashe gushika mu kigega hanyuma bakaboko babashe guhashwa ntibasubire kuronka aho bacisha ngo bononere umunyagihugu. Rero dufatiye kuri ivyo biriko agomba gukogwa ndizera ko bimwe directeur general umuyobozi mukuru wa decentralisation na développement communautaire yavuga nta nkeka leta mvye leta nkozi irabidushikanako ku buryo umunyagihugu azoca aboneka neza ko leta mvye leta nkozi iri kiramwitaho iri kiramwikorera biramufasha
hama rya jambo rivuga ngo ubutunzi buve mu banyagihugu bwongere bubasubireko, hama kandi bimwe bivugwa ngo umunwa uronke ico ufungura n'umufuko uronke ico ubika, turabona neza ko bigiye gushika. Murakoze gose, ahubwo mwebwe mwitavye ubutumire bwacu. Sinzi ko mwebwe mwaserukiye ishirahamwe ry'intwara rumuri mufise akajambo kanyuma mushikiriza ce dusozera. Ico nashaka kuvuga nuko intwara rumuri twumvise kandi dutahura iyerekwa ya Nicubahiro Varisito Ndayishimiye mukuru w'igihugu cy'u Burundi, ari naco twebwe tugiye kuza intwara rumuri, tugiye cyane cyane gushimikirako imigambi yacu y'imyaka 3 iri imbere. Twebwe tukabona neza yuko iki kintu c'amakoperative bariko barashikiriza bavuga, natwe twaramaze duheruka kugira inama ikomeye gose, inama ya bose yabaye kwigenekerezo rya 14 ku kwezi, mu kwezi kwa 11. Iyo nama rero twarashinze yuko tugiye natwe kwinjira mu migambi y'amakoperative, aho tuzoheza tugakamisha ubwenge n'ubuhinga buri mu banywanyi b'intwara rumuri. Nibo tugomba dusubire guha guha intumbero nshasha, gutunganya gushasha ingene dukora, kugira ngo cuko umufuko wose, umunwa wose uronka ico urya, umufuko wose uronka amahera, kibe mu ntwara rumuri no mu gihugu cose. Ukuri tuzogira imigambi myinshi ijanye no mu bidukikije, hanyuma dushinge dukore dufashe gose kugira ngo igihugu gitotare. Murazi yuko yararivumereye yuko turi kumwe twese birashoboka. Je ni mu ntwara rumuri, hirya y'ejo twaciye Makamba urumuri rwashyizeho isaha 3 izijoro hafi, kandi baragwakira ari benshi cyane. Abene igihugu bava mu mitumba baja mu kaburimbi ku rwego rwa Rutana na Makamba, byari bihimbaye, vyerekana ko ari amahoro asasagaye. Ni ukuvuga rero muri aya mahoro turimwo, nuko ugwaruka rwose bwo kuva ko igihugu cyamaze gufata umurongo kandi kidasubira inyuma. Ariko rero tubaje imbere mu bushikiranganje, bakaje imbere tukabaje inyuma, kugira ngo imigambi yabo itere ije imbere. Gwiture payeje, gwiture ya banke y'ugwaruka, gwiture ya banke y'abakenyezi, kugira ngo babyaze umusaruro amahoro turimwo, bayabyaze umusaruro, bikore duteze igihugu cyacu imbere. Kuko mu mwanya mutoyi Nyacubahiro yama yavuze ati Korea yateye imbere mu masegonda 2, natwe mu Burundi mu mwanya mutoyi gwaruka ubwo bwinshi bw'abajene muri wako, kandi ko Nyacubahiro mukuru w'igihugu ari umugenzi w'abajene, n'umujene. Ivyo rero bituma ugwaruka rukerebuka gose, ahubwo rugakanura, rukaja mu migambi, rukaja rugakora, rukiteza imbere, rudateza amaso leta, kuko ari imbere yako, ari imbere yacu, kugira ngo abajene ntaco tabashiriyeho kugira ngo biteze imbere. Mbega ishusho mwifuza gushikana ko umwene gihugu muri kazoza, muri make uko mwifuza kubona umwene gihugu umurundi yoba ameze amaze gushikira iterambere? Umwene gihugu w'umurundi nyene yoba ameze amaze gushikira iterambere, duhere kuri hahandi twari twavuze ko iterambere rusangi ari gisata cagutse. Aho rero no kuvuga ngo n'inyishu tuza kuzironderera mu bisata bitandukanye. Kuri iki cy'amafaranga twavuze 271 ku kwezi, murumva yuko tukwiye kuyaduza sinzi ngo twavuga ku bihumbi 10 vy'amadolari ku mwene gihugu. Mugabo nk'indoto, jewe nk'indoto nk'umuntu wo mwiterambere rusangi, umwene gihugu bashobora kuyaronka yo vyo bavyiza. Hanyuma ikindi naco navuze ivyankenegwa bisanzwe vy'uko umwene gihugu, ubwa mbere umwene gihugu no kuronka uburaro bwiza.
kuba mu nzu itava isakaye n'amabati hanyuma inzu ibona naho yo atoshobora kuronka umuyaga nkuba mugabo ugasanga mwijoro ntarara mu kizime arafise aga plaque solaire canke arashobora kugura utuzutu kugira ngo mu nzu habone hanyuma ngira ngo ico nari guhera ko no gufungura koko murazi twagwejeje umwimbu gufungura umwene gihugu biciba vyiza hanyuma yafunguye hanyuma arashobora kuja kwigisha umwana wiwe murabona ko ibintu byo kutiga vyatuzingamitse kubera kuko uyu muntu atagiye kugira ngo arondere ubuhinga tumusanga tumusoba ngira ngo n'iterambere iyo dushimikira cyane kuva kera kuri ibyo kwiga tuba tugeze kure gose akigisha umwana wiwe agashobora kumenya akiteza imbere hanyuma agashobora kwivuza iyo agwaye agashobora kwivuza iyo agwaye hanyuma na cyane cyane kuri iki cyo kwivuza hariho igisata kigorana cyane umugwi w'abene gihugu usanga ugorana abageze mu zabukuru canke ntaho nikora no kubera kuko umuntu ataba yargiye araziganiriza iriya myaka atazoba gishoboye gukora rero no kwiga muri utwo tuba turiko turaziganya mbega jewe ninasaza ntagishoboye gukora nzoshobora kubaho nzoshobora kwivuza rero ishusho twifuza y'umwene gihugu yo bageze ni kuri ubwo rugero aho umuntu ashaje ataza kuba nk'umuzigo ashobora kwiyungunganya bivanye n'ico yagiye umwene gihugu dukeneye ishusho dukeneye n'umwene gihugu azoshobora gutembera mu Burundi kuzunguruka mu Burundi ariko arakora ibijanye n'ibikorwa byo kwiteza imbere aca mwibarabara rimeze neza kuva ngaha gushika Itega dusigaye tuhagenda nk'iminota nka 30 kubera kuko dufise ibarabara ryiza murumva rero yuko ivyo tuzobironderera mu bisata byinshi bitandukanye ngira ngo ni indoto ariko nibaza yuko dukwiye gukora turiko turakora twese turi hamwe urumuri rutumurikiye kugira ngo dushobore kubishikako murakoze tuzobishikaho kuko n'abategetsi abari ku nzego zo hejuru duhereye kuri nyanicubahiro umukuru w'igihugu afise ishaka ryinshi nabo bari kumwe ryo guteza imbere umwene gihugu reka nshimire abatumire twari kumwe hano muri kino kiganiro ndabibutse ko twariko turayaga ku civugo kiriko kiraherekeza urumuri rw'amahoro kivuga ngo twese hamwe turwanye ubukene igihugu gitera imbere batubwiye byinshi mwumvise ko twese dufise uruhara kugira ngo tuje mu iterambere gutyo igihugu cacu gishikire naco yindi ntambwe y'iterambere reka rero nshimire umutumire wacu Leonidas Ndayizeye umunyabanga mukuru w'ishiramwe y'intwara rumuri mwakoze kwitaba ubutumire bwacu mwakoze kudutumira nejo murasubira ego murakoze reka kandi nsubire nshimire Fifiye nkuru nziza umuyobozi mukuru ajejwe iterambere rusange no kwegereza ubutegetsi abene gihugu mwakoze kudutumira ego Deka nongere kandi nshimire Reverend Dr OPC1 Nitunga Servilia ajejwe n'umuyobozi mukuru w'ikigega kijejwe guteza imbere amakomine Phonique mwakoze namwebwe kwitaba ubutumire bwacu mwakoze cyane kudutumira n'ikindi gihe nimwadukenera tuzoza ego dushimira ubwanyuma Vitali Ntiyongeko umuyobozi ajejwe ikigo cy'igihugu kijejwe akazi kugwaruka ABEJ ariko yari yaje hano mu kiganiro nk'userukira ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo ugwaruka mwakoze namwe kwitaba ubutumire bwacu naye mwakoze dutumira shimire rero mwebwe mwese mwariko muragikurikirana mubandanye muhimbagwa n'ibindi biganiro murakoze murikira barundi rumuri rw'amahoro duhindura ingendo rumuri rw'amahoro turwanye ubunebwe dutuze ubukene twiyunge duteze imbere Uburundi duteze imbere Uburundi barundi bene mama oya ngwino dushire hamwe nk'inzu